nihajya babonye ico kibazo kitanguye kuja mu nzira hari habace banyegeza amahera kugira be gwabo bigire nkuko ari bo banki nkuru y'igihugu amahera baranyegeza kugira ngo igihugu abenegihugu ntibaronke amahera baja gusumisha mugabo tubiravye neza barabantu nyene bari kubagwanya iryo tunga ngo ntiribe kugira bari bo baguma bifatiye ibintu ego nivyo twarabonye n'indongozi zitabona iyo zica yaho murankunda kubivuga hariho umuntu nabonye atarakimwe afateje imbere ku kintu no murezi w'umwana tumaze kubona Uburundi turiko tugana turoramwo ingene busa umuntu azorasubiza amaso inyuma rero araba hageze kuko muribukana bene Israeli bari bavuye mu buja amaborogo yabo agatuma Imana yo nyene ivuga iti ngiranze kubatabara ndabakureyo bashitse mu nzira bahegereje kuhabona bose baragumutse ngo bagira basubira inyuma kubera iki no kubera kwibagira twebwe rero mu Burundi twavuye mu bihe bigoye murazi uko Uburundi kuva bwinjiye mu bihe by'igikoroni gushika ndetse twinjiye mu ntwara ya demokrasi twari mu bihe bigoye igihugu twavuga yuko cyari mu minwe y'akagwi abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubwoko nta muntu w'umutwara agira ubwoko nibareke kubesha ahubwo karakagwi k'abantu bifatiye igihugu cyose ivy'igihugu byose ivyo rero byabaye imyaka myinshi cyane ku buryo hari abantu bari barabigariye ko kugira ngo babirekure ngo bibe by'abenegihugu ugasanga biragoye nico gituma mwabonye yuko kugira ngo turonke amahoro mu Burundi byatwaye imyaka myinshi twibutse abari yarusha abagiye yarusha kuva mu 1998 gushika mu 2000 murumva imyaka ibiri yose ivyo kurondera amahoro bisaba umwanya munini mugabo kubera haba hariho ababona ko ubakuye amata mu kanwa kuko hari abazi gukamira mu mudurumbanyo kuko muri ko muraryana uca agarira ku bintu ariho ufise igikenye kinini iyo muri ko muraryana ufise igikenye natwe mu Burundi havye nk'inzego z'umutekano wamenga zifitiwe n'akagwi k'abantu rero nk'ibiganiro mwazi ko vyagoranye ivyo byose vyerekana ko kugira dushike ku mahoro vyatwaye umwanya muremure murabizi ko ico gihe bari banase yuko n'imigwi igwanijamwo ariko uburuhiro yaragiyemwo amahoro y'ukuri murabona yabonetse mu 2003 niho yataka kuboneka niho twubaka inzego z'umutekano zimaze kuboneka murabona ko amatora yarabaye ntibayatoba mugabo 1993 muraze yabaye barayatoba biranka mugabo 2005 amatora ntibayatovye vyarakunze duce rero tuduga inzego z'umutekano zimaze kubaho naho nyene hategerezwa kubaho ubutegetsi bw'igihugu butagoyagoya murazi yuko nagwa gasore yavuze ngo hatari ubutegetsi nyabwo ntihagira itekana no mu Burundi rero hategerezwa ko itekana naho hakiri mwene ubwo butegetsi bujegajega hari hababukamiramwo nabo nyene rero ntibyoroshe kwemera aho jewe muransha ntanga karorero warasanga ngo hari abantu bifatiye nk'akagwe kabene gihugu bakagira gwabo haje ubutegetsi rero butegerezwa kuja imbere y'abene gihugu bose atanu bavuyemo hari ubona ko bamukuye amata mu kanwa akanka kabona ko bamutwaye abantu ugasanga rero nk'ubu urasanga umuntu anyinyana avuga ngo abantu nibazi wanje kubera iki ntaremera yuko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi bakorana nk'icyo twaramaze kukirengana ku gihe dutoye ibwirizwa shingiro mu 2018 twari hagiye ubutegetsi bw'igihugu bwari bugiyeho by'ukuri bukora no kuvuga yuko rero hacaza indi ntambwe rero y'ubuzima bw'abene gihugu iterambere rimaze kuza naho nyene haba hari habari baragariye ku butunzi bw'igihugu kugira ngo babumve ko bigoye mwarabonye nk'abafise abamonopole bari barigaruriye amasoko ibintu byose kugira barekure burinda kunyinyana kuko abona ko mukuye amata mu kanwa rero guhera mu mwaka wa 2020 twaciye rutangura guhangana n'ikibazo cy'iterambere kugira ngo abarundi batunganirwe mu vyabo no mu babo murazi yuko ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu twafashe tugenderako nuko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako rero
kumukomokako biroroshe kuko turabaze kubona ko abenegihugu bagiye kukivi kumusubira ko rero hari abantu bari baramenyereye yuko ivy'abenegihugu biza mu kigega hanyuma bikaribwa. Aha rero niho twatanguye gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Tugiye kubutunganya dusanga hariho abantu bari barimenyereye bakabona yuko aribo bakwiye kuba bafise iryo tunga. Nihajya babonye ico kibazo kitanguye kuja mu nzira, hariho abaci banyegeza amahera kugira be gwabo bigire nk'uko aribo banki nkuru y'igihugu. Amahera baranyegeza kugira ngo igihugu abenegihugu ntibaronke amahera baja gusubisha. Mugabo tubiravye neza bari abantu nyene bariko bagwanya iryo tunga ngo ntiribe kugira abaribo baguma bifatiye ibintu, kandi ivyo vyaduhaye n'icigwa kuko abantu benshi ntibari bazi yuko amahera ari igihugu atari y'abantu. Nico gituma umuntu abika amahera muhiriwe hajya abamenje kuko amahera ategeza kuguma azunguruka mu bene gihugu mu mabanki. Noneho twarabonye n'amabanki anyegeza amahera. Ivyo vyose vyaduhaye icigwa. Rero ubu novuga yuko uwo mwaka wari umwaka duhanganye n'ibibazo vy'ubutunzi, gutunganya neza itunga ry'igihugu, hanyuma tugaca rero tugira iterambere kuko igihugu gitegerezwa kuronka ivyo gishora hanze. Kitarose ivyo gishora noneho no mu muryango wanyu mudafise ico mushora ntimuze muvuge ngo murateye imbere. Nama ndaba umuntu ahembwa, uhembwa ntazokwigera atunga kubera yamaze ko azoronka yandi nyene akayarya azi ngo mu kwezi hazoza yandi. Umuntu rero yokwiyumvira ati mbega aka kazi kohera noca mbaho gute? Utarabona ko ashobora kubaho akazi arimo gaheze amenye ko ari umukene. Ivyo vyose rero twarose ivyo vyigwa turasanga hariho ibinebwe vyamenyereye kurya bidakoze. Benshi nico twabirukira mu bibanza vya leta kugira ngo aho urya wicaye. Twarabonye n'abandi mbere bavuga ngo leta ntihomba. Kubera iki? Kubera bari baramenyereye yuko bashobora kurya ivy'igihugu abenegihugu ntibabona ntibapfuye. Mugabo ntimwave muvuga ngo ntibari bapfuye. Jewe maze iminsi nzunguruka igihugu ndavye ingene abantu basa mu maso n'ingene basa mu maso mu myaka yahera, ubu urabona yuko bameze neza. Je nararondeye ugwaye kwashi ndamubura kuko nico guma ndondera ngo ndaho umuntu agwaye kwashi. Mugabo nasanze hari abantu b'imitima mibi gushika n'abava ngo umuntu mugufi ngo abarya nabi ngo ni malnutrition, ngo umuntu ari mugufi, ngo mu Burundi bice 52% ngo ni malnutrition ngo kubera ngo ni bagufi, ngo kera bari barebare. Je naragiye naho nyene ngiye mu bazungu hehe je sanga naho nyene bagufi bari none bari marenuri. Ukuvuga yuko twebwe rero ubu turi mu bihe tugira twinjire mu gihugu cy'igihugu c'abatanubuki, nico tuyo twinjiramo. Tugira tucinjiremwo rero burya haraba izindi nyoshambi zigutuma utinjira ugumuke ku buryo usubira inyuma. Aha nshatse kubabwira iyo tuva kugira abantu babone yuko twosubira inyuma tuzoja muri vya bindi twari turimo. None niho hari heza. Hariho ibicantege umuntu azabwira ngo uno munsi ngo ibintu vyarayangaye ngo ni bibi nkuko umenga mu 1998 vyari sawa. Hariho abahora bavanga ubu bukene ndabajije mbwira ingene wari utunze wahombeye he ntakubwira mugaheza kuvuga ngo ubu bukene dukenye muga ntakubwira ati kera nari ntunze uko none mpovye uko. Ijya ninyosha mbere biri kuyagukwega ngo usubire kwikwegera yamabwa uburundi bwari burimwo tubuye tuyasubiremwo. Nico gituma nkebura abarundi mwe n'abantu ntihagire umuntu azoza arabumviritsa naraba imbere arabiyaja yumviriza indongozi. Ego nivyo twarabonye n'indongozi zitabona iyo zica yaho murankunda kwivuga. Hariho umuntu nabonye atarakimwe afateje imbere ku kintu no murezi w'umwana nyina amusigarana amwonkereje amata kamusigarana bibero amata heze ntari bumwose umwana ararira gahenda gusa karindira ko nyina w'umwana aza gutaha. Natwe turafize indongozi zica yaho arindiriye kunda azoza kumusubirira gusa umenga arerekeye ngaho. Nico gituma ubu mwaka tugira dutangure twamaze kubivuga tugira dufata indi myanzuro mishasha. Ubuterekana icashobora kumarira bene gihugu acaja ku ruhande. Ubu koko tugira dutangure gukora muri uwo mwaka twavuze yuko umwaka wa 2025 ari umwaka w'icibutso twese tuzovuga tuti uyu mwaka niwo w'intango. Umuntu rero azi yuko azoba ari kinebwe
ntaje gukorera kubesha gukorera bene gihugu utabakorera nta kamara hariho abantu bagundana saa 9 bava ku kazi biruka wamubona ariko ariruka umukurikiye gatoyo ugasanga agiye kwikontware kubarama avuye ku kazi asize amadosiye y'abene gihugu ahubwira ngo ni ndongozi ivyo rero mu bihebe ibintu ngo saa 4 ngo nirutse kunywa icayi wavuye muhero unyoye icayi ukaja kwirigara ivyo uwuzi bakorera leta abarabiheba hakirikana atabihevye azogenda nabi kuko nta kiri tuzokwanda kubashira ku kivi mutagiye abatagiye ku kivi nabo ntibaze batubaze ntibaze baduhamagara ngo inkware zisezerana mu masesa iyo hageze imwe yose irimenya kuja gusoroma none rero ubu tumenye umwaka tugira twinjiremo iki kiyago cy'uno munsi urabona turi kumwe n'abashikiranganje nikiyago twifuza yuko kibi kiyago twararavye ivyo tumaze gukora vyose twasanze umenga umukuru w'igihugu abaje guca urubanza aje guca urubanza rero dusanga haje umuburanyi umwe none woca urubanza gute uwo muburana atahari nico gituma uno munsi tugira ikiyago duhanana ivyiyumviro haba kuri iki gisata cyaye kuri iki kindi tukavuga ivyo tunegura kugira ngo twese ruterane ivyiyumviro bize bitume tugira dutunganya indinganizo nziza mu mwaka uza ishobora gutuma dutera imbere nico gituma rero kibi kiyago ntituvuge ngo twizizire ngo umukuru w'igihugu bamwajije cyambere cya kabiri cya gatatu ahubwo byari vyiza yuko tuza turahanahana ivyiyumviro kibazo cyose tugira ko gushika aho duheza neza kandi ndanezerewe kubona uhaje ngira ngo abari mu nzego zitandukanye ndabona abakwiza tunga amashirahamwe atandukanye nabene gihugu bariho mugabo no munsi ndabwire ni ushaka ko duca urubanza azanane n'umuburanyi wiwe baje ngaho hanyuma duheze turuce mugabo yaje ari umwe ntavuye ngo turaca imanza none rumuracima urubanza atamuburanyi batariko baraburana ari babiri abantu benshi barabimenyereye nzoza kumurega ego nzoza kumurega sivyo sivyiza reka rero dutangure ikiganiro duhanana ivyiyumviro citwa ikiyago koko turi haziko none rero ndabakengurukiye kubona mwitavye ikiganiro mwese rero ndabipfurije kuroranirwa muri iki gihe cyose turi ngaha muri agace murakoze imana ibahezagire